Okay, turabashimiye rero kandi mwese mubandanya kudukurikirana kuri Ashali TV. So my name is Ali. Weho gute? Urakoze cyane kutwibwira akazina kawe, wewe ubandanya kudahengeshanya kudukurikirana kuri Ashali TV. Ariko na wewe utari bwaronka kajyo ko kudukurikirana hano kuri Ashali TV, tugusavye kugira ngo ufyonde ivyo byandiko biri ngaho bitukura vyanditse ko subscribe cyangwa s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Iyo rero akaba ari bell notification. Iyo bell notification kabari rizo gufasha kubandanya uzuraronka ibiganiro turiko turagushikiriza bica hano kuri Ashali Treatment Ashali TV. Uyu munsi rero nkuko twabibasezeranije, uyu munsi rero turi buze kurabira hamwe ibintu indwi byo kwirinda bituma umuntu ashika kwiterambere rirama. Iyo ibi bintu uvyirinze cyangwa ukazovyirinda wewe bitarashikira, bizotuma uba umuntu atangaje cyane muri ino si y'Imana. Ariko mugabo ukaba uri mu bantu bariko barabikora bino bintu, na wewe iterambere ni sans nique, nukuvuga iterambere riri hariya, nawe iteranyuma riri hariya. Kuri ubwo rero icarana jewe Ali bin Daud hano kuri Ashali TV kugira ngo mbandanye kuguha uburusho bwinshi bwo kugira ngo utere imbere, kuko twese twifuza gutera imbere. Wowe wifuza gutera imbere, na jewe nifuza gutera imbere, nabariya bifuza gutera imbere. Iryo terambere rero rirama najyo tuzofa dushitseko mu gihe tureza amaboko. Bisaba yuko dukora cyane kugira ngo tubandanye dutera imbere. Icambere rero wowe uri kuradukurikirana ni giki? Kutaba umuntu w'egwitwazo. Kutaba umuntu w'egwitwazo. Kutaba umuntu rero w'ugwitwazo nukuvuga iki? Ndashobora kuguha akarorero gatoya kugira ngo ndagusigurire kutaba umuntu w'ugwitwazo bisigura iki. Nukuvuga yuko hariho abantu benshi bafise utugeso. Bana jewe mfitaniye gahunda na Bosco. Bon, Bosco rero yambwiye nti rero uriya rero urazi bisaba kuza kunkorera imodoka, siko ndi umumekanisien. Bisaba rero yuko Bosco aza kuza gutora imodoka yiwe sandwi, ariko akoze utuntu twinshi dutandukanye, kuko hari abantu benshi buriya bafite akarimi gasosa, ashobora kugusigurira ikintu kandi ikintu cy'ububeshi, akubaka ububeshi gushika yaho wewe wamuhaye akazi, wumva yuko ari karavuga ibintu bikomeye cyane. Kuri ubwo rero uyu muntu rero wuko nukuvuga umuntu w'ivyitwazo, atirumva imodoka yawe nayikoze, ariko hama mugabo inyuma yaho tugenda kuri station turaburi igitoro kugira ngo dupime turabe ko imeze neza, bituma bidakunda. Bon, turagenda kurondera mobile turabura. Ivyo rero ugasanga umuntu ari karubaka icitwazo kugira ngo uwamuhaye akazi atebe amutahure, yumve yuko ivyo ari karubaka, ivyo ari karavuga ko ari vyo. Kuri ubwo rero wewe ufite akakageso ko kubaka icitwazo, kugira icitwazo, wewe iterambere riri kure yawe. Ugomba kuba umuntu ari strict, baguhaye akazi gakore ku mwanya. Ni watanga icitwazo, utanga icitwazo cyumvikana. Ariko muguka aba uri muri babandi bubaka icitwazo mu bintu bidafashe, basanga reka njyame bana ndaza kumubwira uko nuko akazi nategezwa kugatanga saa 8, ariko mugabo numva wapi, reka njyame ndaza kumusigurira ibi nibi. Ukubaka ivyitwazo vyinshi, terambere wewe ntuzobona. Ikintu kigira rero kabiri ni giki? Ntube mu bantu bagenda bakora ikintu, ntube mu bantu bashaka gukora ikintu mu kugira ngo banezereze abandi. Hari abantu benshi batakaza umwanya muri ico kintu.
ugasanga kugira ngo ukore ikintu kugira ngo uronke inyungu muri wewe, ugasanga akoze ikintu kugira ngo anezereze abandi bantu. Ugasanga nk'akarorero nje ndi mécanicien na wewe uri mudandaji, ugasanga jewe bampaye umuduga wo gukora, na wewe wategerezwa kudandaza ibintu vyiwawe, ariko mugabo hagaca haza akantu ko ivyo bintu vyo gukora umuduga je ndabizi, cyo twokwita ubuju waje, ivyo bintu vyo gukora umuduga jewe ndabizi ngaho, sawa reka nze ndakwereke. Ugacuheba akazi kawe ko kudandaza mu boutique, ngo reka nugare hajya je ngendera mwemeze ndamwereke yuko ibintu nje ndabizi kubikora, ugaca ugenda ugatakaza umwanya ukamwereka. Bien sûr que oui, ari gusanga ubizi gukanika, wanasanga wanashaka ugasangura namusumbye, ariko mugabo kubera ko ntabwo ari impano yawe, ukagenda ukabikora ugaheza, mugabo wibuke yuko wamaze gutakaza umwanya. Cyo gituma abazungu abafaransa baramaze bavuga bati le temps perdu ne revient jamais. Reka rero turabe rero ikindi kintu kigira gatatu. Ikintu kigira gatatu ni umuntu kwama yidoga. Umuntu kwama yidoga ni imwe mu ntambamyi zituma umuntu adashika ku iterambere rirama, kuko murazi neza yuko n'ijambo ry'Imana rivuga bati nimwashimira nzobongerereza. Rero iyo wama uri muri abandi badashima, wowe iterambere biragoye cyane, kuko ushobora kuronka amafaranga 300,000, wewe kuri wewe uracabona yuko umenga wapi. Yego nivyo urumva kudashima biguha ingoga yo kubandanya uronka, ariko mugabo nubwo mubona yuko biri yufisa ari biki, siko wewe bona yuko biri yufise bikwiye, mugabo ugumugirisha ryo kurondera, ariko mugabo ntube muri bajya abantu bido wakagenda kumubwira ati wewe ni sawa, vraiment wewe ni sawa, ngo reka shareka wapi kweri wapi jewe wapi ntibifadika ico nkoze cyose nigiva. Okay, wowe uri mu bantu bama bafatisha abantu bafise, mugu ugasanga uri muri ba bantu baguma bidoga misose bidoga, wewe rero uguma widoga, rero iterambere wapi. Kuri ubwo rero ba mu bantu bashima, kugira ngo niwaramukushime Imana nayo izokongerereza. Ntube rero muri bajya abantu baguma bidoga misi yose, niwashima Imana izokongerereza. Reka rero turabe ikindi naco kigira kane. Hariho ingeso yo kwikanga, ukikanga gutinya kintu, ufise projet ugomba gukora, mugabo ukumva yuko muri wewe ufite ubwoba bwinshi, mbe bashika ikintu jewe ndagishobora, iyi projet ngomba gukora itwara amafaranga menshi, miliyoni nka 3, bashino projet nzoyishobora. Ugasanga ufise ubwoba bwinshi muri wewe butuma udashoboye gutangura ico gikogwa wumva iyo projet ufise. Ugasanga rero umwanya uri kura kujana nuri kurashika kuri rya terambere wari wifuza, kubera iki? Kwikanga gutinya, kavuga mbe basha imiliyoni zingahe jewe nzozikura hehe, umugambi ni muremure yo. Ugasanga hari n'igihe bishika ugasanga uwo mugambi urawuhevye, kubera iki? Kwikanga gutinya gukora ikintu. Kuri ubwo rero ntukabe murabo, wewe tangura gukora. Akaruru gato agenda ashobora agenda afise umugenzi afise channel, yafise channel nk'iyi natwe turiko turavugira ko ngaha, mugabo afite don yo kumenyesha amakuru, gushikiriza amakuru nkuko mubona nyene akavuga. Mugabo yaramaye ikigo gikomeye cyane kugira ngo najewe mvuge ntireka ntegure ikigo kimeze nkuko. Yaramaye ikigo gikomeye cyane, kuko ndibuka yavuga bati jewe nta kamera mfise, mbese wanashaka yarafise na imashini twavuga yuko hari machine zimeze nka televiziyo, donc électricité courant igiye ni machine ya kizima. Mugabo wewe kubera ko karafise project akaba afise vision yuko
umunsi urizi nategerezwa kuzoshika ahantu. Mugabo yarabona neza yuko ibi bintu naho ndi bikure, nta hantu ndi bukure kamera, nta hantu ndi bukure imashini yo kugira montage video, ntaki. Mugabo nta kundi, ndakubwiye yuko yafata telefone zi Samsung Galaxy akagira shoot video ka kamera wanashaka kamontera muri yo mashini nyene igumizimagurika yimplanta igira gute. Mugabo ubu urana kubera ko ntiyigeze yikanga gutinya gukora ikintu. Mugubu ahantu ageze n'ahantu hameze neza, ahantu hashimishije. Kuri ubwo rero nawe ufise indoto yo gushika ku kintu, ntukigere wikanga gutinya. Nubwo ufite umutahe mutoya, tangura igikorwa cyawe, ntukagere guhiga imanga kuva ayo. Tangura igikorwa buhoro, uzote ubona abantu bagufasha bakugira ngo ushike kuri zirya ndoto zawe. Bon, ikigira rero gatanu, iki rero muza kunahura neza. Iki kintu kigira gatanu kirakomeye cyane. Hari abantu usanga bashaka kwigereranya n'abandi bantu. Jewe nshaka kuba nka kanaka, ugasanga wewe uri muri ba bantu bashaka baguma baraba abandi bantu. Kuriko gutakaza umwanya uri kuriyumvira akazi kiwawe, ugasanga uri kuratakaza umwanya uri kuriyumvira runaka. None ujya gufasa amafaranga menshi, rondera gwawe. Ugenda gute? Oya, kireka guta umwanya wigereranya n'undi muntu. Wowe takaza umwanya wiraba wonyene ku giti ciwawe. Ntutu umwanya uri kuraraba kanaka, kuko umwe wese afise ikiraro ciwe ategerezwa gucako. Ntugutakaze rero umwanya, kandi ntugire ngo uyu kubera ko yaciye ngahari kananje nce ngaha nyene. Siko uzosanga uri kuri iyo nonera mu buzima bwawe, udashobora no gushika ku iterambere, ukazokwamira muri ivyo, kuko ni naho haca hazana kakagwara twokwita kagwara kuburozi. Ushobora icyo twokwita ishari. Siko kubera ko ishase kwigereranya, kajewe nanje mere nkuriya muntu, mere kugute. Kuruko icyo kintu rero kiza gutuma utakaza umwanya muri ivyo, kwivira ukarara ijoro ryose uri kuriyumvira, uri kuriyumvira umuntu ataco iterambere ryawe, ugasanga uri kurarisubiza inyuma, uri kuriyumvira umuntu wigereranya nawe. Hajya ko yaciye hajya na Jonzo hajya nyene, gacho usanga rero iterambere ryawe wonyene uri kurarisubiza inyuma. Kuri ubwo rero we nimba ufite ubwenge, nimba wifuza gushikana wewe ku iterambere rirama, ni wiyumvire yuko impano yawe ufise ushobora kuyigaragaza. Ikintu cyari cyo cyose kikurimo wewe ushobora kucerekana kugira ngo kibe ikiraro kugira ngo ushike na wewe ku iterambere rirama. Ikigira rero gatandatu, ikigira gatandatu kirashaka gusa na kimwe cya gatatu cyo kwikanga gutinya. Mugiye kigira gatandatu ni gutinya kunanigwa. Hari abantu benshi batinya kunanigwa, nkuko abandi babivuga ngo nabatananigwa. Mugabo rero hari abandi bantu batinya kunanigwa. Bati cewe kikintu nkaramuka ndakigenga mbega kikanga. Urumva ko gitandukanye na kimwe cya gatatu nababwira, kwikanga kunanigwa. Ari kanze we uwa mbere ari kanze kunanigwa, uyundi nawe uwa mbere yikanga gutinya kunanigwa, uyundi nawe akikanga kunanigwa. Siko uwa mbere nta buryo afise, mugabo arafite projet mu mutwe. Uyundi nawe afise projet, afise n'ubushobozi. Mugabo akavuga bati kikintu je nkaramuka nakigiyemwo, mbebasha nkaramuka nakigiyemwo, ndashoboye. Umva arimva we mu mutima yuko umenga ntashoboye, umenga ikintu agirajemo ntacize ijana kwijana, arumva umenga je wapi kweri yo atabashoboye nibakanaka, ukaguma wishira inyuma nkuko umenga ntushoboye. Okay, urashoboye, ntugatinye gukora, wewe urashoboye. Icyo cyakuje mu mutwe ukaramuka wakironkeye n'ubushobozi, igisigaye kora. Ibisigaye Imana niyo itanga, kuko ushobora kuja mu kintu kikawin
kigatera imbere. Hari n'igihe rero ushobora kujya mu kintu ikigende. Kuri ubwo wewe amasengesho yawe n'ibikorwa byawe nivyo bituma wewe uba ico urico, kandi wewe ni utegura kuba ico urico wewe. Reka rero turabe ikintu cya nyuma muri bijya bintu indwi byo kwirinda kugira ngo uronke iterambere. Ico kintu rero ni nacyo tuza kurangiriza ko ikiganiro cyacu cuno munsi, nukudata umwanya mu kurindira. Abantu benshi barakunze kuba bafite ibyo bintu byose nababiye, mu ugasanga aratakaza umwanya mu kurindira, we ntabwo bafise bakavuga ati yo reka mbe ndarindiriye basi nzobigira mu ndwiza, reka basi nzobigira mu kwa kane. Urazi we kuzohashika? Ntuzi kuzohashika. Kuri ubwo rero mu gihe wamaze kuronka opportunity y'icyo gikogwa Imana yaguhezagije kwiyumvamo, cyangwa ubwa mbere yuko icyo gikogwa wowe gishoboye, igisigaye wewe ni kudemara activity. Igikogwa cyawe wamaze kugitegura, kuri ubwo jya mu gikogwa. Umupfa w'imbwe bunyobwo gishushe, kandi hajya ngo ukubita umusazi aramujaniranya. Akorera n'akagani ko kugira gute ko gukurikiza kugira ngo wewe ushobore gushika ku iterambere rirama. Rero ukisanga bino bintu byose indwi nagushikirije, ukisanga wewe ntabyo ufise, wewe ufise amahirwe menshi yo gushika ku iterambere rirama, ariko n'umubabaro ukomeye cyane nitwaza gusanga wewe uri kurandaba muri kano kanya ugasanga ibintu byose indwi urabifise. Wewe uri umuntu wo kwisubirako kugira ngo ugire iterambere, kuko mu gihugu twese duteye imbere n'igihugu cyacu kiratera imbere. Kuko abantu benshi baguma barira ngo igihugu cyacu kiri inyuma. Kiri inyuma gute? Kizoba imbere mu gihe twese duteye imbere. Twese nitwamara kuronka activité tugatahura ibi, tukumva yuko twese dufite ihangiro ryo gushika ku iterambere rirama, nta kibuza tudatera imbere, nta kibuza igihugu cyacu kidatera imbere, nta kibuza Uburundi butazoba igihugu nacyo nyene ciklasa mu bihugu vya mbere ku isi ku butunzi, mu gihe twese duhagurukiye rimwe tukavuga duti rero tugira tugwanire iterambere rirama. Kuri ubwo rero ndagushimiye wewe wari kurakurikirana kino kiganiro kuri Ashali TV. Nkuko nama nabivuze misi yose, gerageza gufyonda iyo bell ya notification ngaho hasi kugira ngo uzoraronka bura uko dushize ko video yacu. Iki kiganiro rero tukatukironka imisi yose tutegerezwa gushira ko icigwa kugira ngo tubandanye turonka inyungu, twungurana ubwenge hagati yacu. Turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Imana ibahezagire, murakoze.